Hello guys. It's your boy Jamora Fred, the MC, voice of the money, Mike Masterpiece Keeper, Motivation Champion. Intore ya Todre, Yininu Entertainment, kora subscribe minota ikora sharing ibikorwa vyacu kugira ngo bishike kure. Kukino musi, fise breaking news, bantu b'Imana. Fise breaking news kuva mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Abaririmbyi basaze bahurikiye muri MI, muri ndahabe, muri rebo ya MI ya murinda habi novuga ngo Irene, turavuga aba Vestine na Dorcas, tuvugana bari mu gihugu novuga ngo cha Canada bagiye mu bikorwa by'umuziki, ariko hari inkuru ikirakoza novuga ngo kuguru hasi iri kiracacana ku mbuga wandirivuga ko Vestine vyiwe vyamaze kuba bigaragara, byamaze kuba bigaragara ko byari hari muri Canada. Imbere ko tubisisangura, reka kwanza manze mu vyumvirize mu birabe uko bimeze hama tubisisangura. Abanye n'abagabo benshi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi birangira Vestina yabyariye muri Canada. Ana wa Vestina bare Dorcas murinda habirende byose ayobewe waguteye inda, wayobewe waryamanye n'abagabo benshi, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi birangira utwaye inda utazi waguteye inda uwariwe. Rero ico gihe cyangwa Idirisa azakomeza gutegereza cyangwa se mo kimwe barimo barashakisha uburyo bizarangira Idirisa n'umugore we bigire kwibera muri Canada. Dorcas ashobora kwibonera yo fiance bitagoranye kubera yuko Dorcas yakandagiye Canada. Yabyariye Vestina aryama ku kibuga cy'indege mu gihe bari bagitegereje indege, yarashashe bakita ngo nagasharupe, yashashe isharupe hasi, hanyuma abayihengetse araryama bitewe nuko yagiye arwaye. Ntabwo ari uburwayi butunguranye bwamufatiye hariya rero, ahubwo yagiye arwaye. Ntabwo mwabonye mugenzi we Vestina yari yagiye kwa muganga kugira ngo barebe ko ameze neza, ariko barimo baragarutse arabasuhuzaho ariko nameze neza. Vestina ntabwo yishimiye urugo yagiyemo. Vestina yahuye n'ibikomeye muri urwo rugo, ese yahuye n'akazi atarasanzwe amenyereye, hari ibibazo yahuye nabyo bitandukanye nuko yabitekerezaga. Yishimiye ubutunzi, yishimiye amafaranga, yishimira urugo rwiza yabonaga, ariko kandi atararugeramo. Amaze kurugeramo, dore ko muri ndahabi yavuze ngo umwaka wose ushobora kurangira bakizenguruka muri Canada bari mu biterane. Ese koko muri ndahabi atekereza ko Vestina ari umugore w'umugabo? Icyo gihe cyose Idirisa Wedurago yarabyemeye. Aba diaspora bakunda abagore b'abandi. Vestina aryama ku kibuga cy'indege. Operation y'ukuntu witwa Vestine yaje kuza kuba yarogwa cyangwa se yaje kuza kuba yahemukirwa, umuntu akaza akinjira mu cyumba cya Vestina Dorcas agafata amavuta ya glycerine, agafata isabuni isukura ubwiherero. Nuko rero n'abaririmbyi novuga kazi, n'abaririmbyi n'abahanzi kazi muri migo novuga ngo rw'ikinyarwanda abahurukiye muri MI, rebo ya MI, basanzwe baririmba indirimbo mpimbazamana, abamenyekanye mu ndirimbo nyinshi cyane, bakiza imitima ya benshi biciye mu kuririmba. Rero mu novuga ngo l'année passée haje novuga ngo mariage ikitaraganya y'uwiswe Vestine. Abantu benshi babigira ko amaduti, donc ni mariage itagiye novuga ngo itabaye itateguye umwanya munini. Abantu babonye bagusa baravuga ati mbege ibi bintu ni biki. Iyo mariage kumbe hari vyari bihishe inyuma, kuko novuga ko nta n'umwaka urahera uwiswe Vestine akoze ubukwe, ariko byamaze kugaragara ko yagiye kuba vyarira mu gihugu ca Canada. Muri ndahabi Irene bakigenda yaravuze ati tugiye muri tuwa kandi ishobora kuzomara novuga ngo umwaka wose turi muri Canada. Ese kuri umuntu novuga ngo wubatse woja kumara umwaka hanze, umugabo ari wamusize wenyene ngo wagiye kubaka? Ibi bintu benshi bibasigamwo ikibazo gikomeye. Ariko nk'abasesanguzi twagaragaje kuraba bavuga ko bivanye n'ukuntu iyo nda na video mwayibonye neza na neza ngaha bagishika ku gihugu cy'indege yarasashe uwiswe Vestine araryama bivaye nuko yarananiwe. Uraza abantu bari pregnant ukuntu baba bameze namwe murabizi. Rero ni ibintu biriko bivugisha benshi.
ariko abantu ntibarashima kubishira habona ariko nkatwe ngaho kuri Nuje Entertainment turonka amakuru aju turushatse kubishira ku mugaragaro kuri abantu babimenye abantu babakunda basanzwe babakunda babimenye ni nonda ya kitaraganya donc yaciye vyamaze kubamenyekana ko yavyari hariya mu gihugu ca Canada aho bari bagiye kuririmba urumva ko arinda novuga ngo uno mukobwa bari bahuye n'umugabo avake agira mariage rero nivyo biriko bivugwa kuri uno Vestine donc bitabiza destabiliza Dorcas urana ko bari basanzwe novuga ngo bahurikiye mu mugumwe mbega umwe kagiye ku mugabo unda tena kabana vyaye n'umwaka utaheze biraza kuba bishira pressure ku bantu basanzwe babakurikirana biraza kuba bayibi novuga ngo bitsintega abantu basanzwe babakurikirana abantu bari basanzwe bakunda umuziki wabo wa gospel muri rusangi mbega twitege ki feedback kuri novuga ngo twigirege kuri feedback kuri uno mugwi wa basanzwe batunze wa MI twitege iki mbega Helena zosigura iki ni video yahakikishijwe n'umupasiteri nico gituma tushimye kubishira novuga ngo ahabona yahakikishijwe n'umupasiteri hari asanzwe ari hera muri Canada yabikwirikanye vyose neza neza mwabonye video irisiguye ni kuvuga bano bantu bagiye kuba novuga ngo batanga ni feedback itari nziza ku bakunzi novuga ngo babo n'abakunzi basanzwe bakurikirana basanzwe bakunda ubutumwa batanga buciye mu ndirimbo rero nuko bimeze ku mugwi novuga ngo ku mugwi usanzwe uhurukiyemwo Vestine na Dorcas ariwo MI ariko ndakwibutsa mukunzi wa Nuje Entertainment nambo turakora subscribe kuri channel yitwa Face Music Official bagiye kuba banabazanira indirimbo nshasha ikoze ku bwenge ariyo yitwa Salia n'indirimbo yamaze kubatanga challenge vuba mu ntango za November ino ndirimbo irashobora kutugwamwo ni Face Music Official basanzwe bagizwe nino misori ibiri umwe yitwa Jambo Golden undi nawe yitwa Deba Official n'abaririmbyi bazi kuririmba babikora nk'umwuga babikora kiprofesi urana ko neza diplomasi urana ko ari umugwi umeze neza cyane rero dukomeze kubashigikira mu buryo bwo kugenda gukora subscribe ku rubuga rwabo rwa YouTube no gukora challenge nevuga bamaze kubatanga challenge kuri urubuga rwabo rwa TikTok yitwa Face Music Official genda uyirabe kugira ngo ukora novuga ngo ukore challenge kugira ngo bibatere intege mu bikorwa bari ko barakora yes rero nuko yari Jamora Florida MC yari Nuje Entertainment cyagana turashoboye esubire mu bindi biganiro hasta la vista.